Kaze ku ihuriro ryanyu Ikiyago Web TV. Kuri uno musi wa gatandatu turaganira ku bijanye na video benshi muri mwebwe mwarorereye mukaba mwarumvise n'amajambo yavuzwe n'uwahoze avugira umukuru w'igihugu Nkuru Nziza Pierre. Uwo muvugizi we nawe akaba yari umushinga ntahe Leonidas Hatungimana. Mu byo yavuze rero hari abashobora kuba bibaza bati mbega nukuri canke nibinyoma. Twarahamagaye rero umuntu azoshobora kutubwira bimwe bimwe mu byo yagiye arumva Leonidas avuga, hanyuma twese turabire hamwe ibyo yavuze, turabe ukuri uko ariko hamwe n'ivyoba atari ukuri ivyari byo. Turi kumwe rero n'umushinga ntahe Emmanuel Ndereyimana ari ku murongo. Umushinga ntahe Emmanuel, ndabaramukije. Mwaramutse amahoro. Mwaramutse amahoro. Nuko rero tugira dutangure ikiganiro cyacu kugira ngo tuganire n'umushinga ntahe Emmanuel atubwire ibyo we yobazi, hanyuma natwe tumubaze ibibazo ku makenga twoba dufise, kugira ngo twese hamwe abarundi bariko baradukurikiranira ikibiriraho kuri YouTube canke abazoraba iyi video bashobore kumenya by'ukuri ukuri kuba kuri muri ivyo yavuze canke ibinyoma byoba biri muri ivyo umushinga ntahe Leonidas yoba yaravuze. Umushinga ntahe Emmanuel, murashobora kubanza kwidondora kugira ngo abariko barabakurikiranira ikibiriraho kuri YouTube canke abazoraba iyi video bamenye uwo muri we. Egome. Je nitwa Ndereyimana Emmanuel nkuko mwabivuze, niyo mazina nahawe n'abavyeyi kuva mvuka kugeza ubu. Nkaba mvuka i Bujumbura mu Nyakabiga. Nyakabiga ya mbere. Abavyeyi banje nabo bakaba bafise amamuko mu Kayanza. Nizi Bujumbura amashure mato mato n'ayisumbuye igice ca mbere ca kabiri ndagerahereza Igitega, hanyuma vyagiye biraba mu Burundi Mantureka n'ibindi byaratumye mpungira muri Cameroon naho narabayeyo niyo nize, hanyuma ndanatwarayo section y'umugambwe CNDD-FDD. Hanyuma natashe mva mu buhungiro mu bihumbi 2004 ari uko igisata c'abagwana twakorana je nari mu gisata ca politique babadede twese twamaze kuja hamwe CNDD-FDD. Batahutse badutuma ko twese iyo turi aho abatwara umugambwe hose mu mahanga batahuke tuze gutegura amatora. Ni muri iyo cadre natashe rero gaca nshika nkorera kuri permanence nkuru y'umugambwe mu gisata kijejwe kumenyekanisha amakuru. Hanyuma rero amatora ya 2005 mwarayabonye ingene twayateguye turayatsinda ukuri kwamye. Rero no muri ayo matora nari mfise akazi katoroshe. Twari twigabuye imice gutatu, bamwe bajana na Nkuru Nziza muri kampanye, abandi bakajana na Hussein Rajab, abandi bakajana na Mathias Basabose na Alice Nzomukunda, abo bari Bujumbura. Je rero nari mu mugwi ujana na Nkuru Nziza, nari ni ico bita logistique muri kampanye wiwe. Nije nari njejwe ibigega muri kampanye. Hanyuma aho dutsindiye amatora chamba chef du protocole muri Sena. Mva muri Sena après un an et quelques mois nja kuba chef intendant muri deuxième vice-présidence. Hanyuma rero muri 2007 habaye ikoraniro kaminuza ridaciye mu mategeko rikoraniye i Ngozi. Hari hamaze kuba ingorane mu burongozi bw'umugambwe. Byarabaye uko vyabaye, ni histoire ndende sinorinsi byo vya mwantumiye kuno munsi byaratumye dutandukana mu mugambwe.
ndawuvamwo kubera nabona ko intumbero batanguye kuwuha ibintu byo gusahura kwiba kwica gufungira abantu busa ibyo bintu sibyo jewe nari naragiyemwo mbona ko nowuvamwo ndawuvuyemwo canja mu mugambwe IPD zigamibanga ari wo nkirimwo kugeza uno munsi murakoze. Yego cyane murakoze cyane. Ubu benshi batari babazi barabamenye barazi neza ubu icyo mwakoze mu gihugu icyo mwamaze mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Reka rero tuganire rero ku bijyanye n'ajya amajambo Leonidas Hatungimana yashikirije ku bibazo bari babajije. Mwebwe rero ku buhinga ngurukana bumenyi ku rubuga rwanyu rwa Facebook mu ntangamarara ku bijyanye n'iyo video mwavuze muti ibyo yavuze canke insiguro yatanze ni binyoma. Akabazo rero ka mbere twobabaza nsubi inyuma gatoya na Wirinyamitwe nawe nyene yaravuze yuko ibyo Leonidas yavuze ari binyoma. Akabazo rero nobaza ka mbere ko bakerekeye ibyo yavuze bijanye n'ukuntu we hamwe nabo bari kumwe abafrondere bo barafashije umushinga ntahe Sinduhije Alexis kugira ngo ntagirirwe nabi igihe yari afatiwe muri Tanzania. Mbega none ko ibyo yabivuze Sinduhije ari harya hanyuma Sinduhije ntihagire icyo avuga ntavuge yuko ari binyoma ariko mwebwe hamwe na Wirinyamitwe mukavuga ko byo bari binyoma mu bihisiguriye. Murakoze kuri ico kibazo mumbajije. Ico gusa no babwira nuko ibyo Wirinyamitwe yoba yaravuze mu bibaza Wirinyamitwe. Ibindi abajewe nivyo ngiranjeko. Yego cyane. Murabajije muti mbega ko Leonidas yavuze byinshi by'ingene yafashije Alexis igihe yafatwa i Dar es Salaam n'ibindi. Alexis ari ngaho ntihagire icyo bivuga ko mu bihiye insiguro no biha iratomoye n'insiguro ntoyi kandi itomoye kandi yumvikana. Urabona ubu bari mu runani witwa Senarede. Iyo Senarede rero irimwo abanyepolitike b'imico myinshi bitwa ngo bari muri opposition mu Burundi. Muri abo nyene harimo n'abafrondere n'abari basanzwe bari mu migambwe d'opposition tuzi nk'ujya wa Alexis nyene muvuga. Amarero y'abantu bamaze kuja hamwe ngo bagira urunani rwo kuraba ingene bo kwikura ko intwaro y'agahotoro iri mu Burundi. Hacaba bimwe bavuga ngo umwansi wanje abaye umugenzi. Ubu rero hajya Alexis ari muri iyo logique yicaranye n'abansi biwe bamufashe ko mu rundi mwansi. Nico gituma rero ibyabo bansi bose bamukoreye bibi ubu ntari en position yo kuibereka kuko vyo hava bibafeblisa mu vyo bariko barakora. Umva iyo niyo nsiguro nyamukuru no guha. Ni bimwe bavuga bati muko dukura nkuru nziza hari abaja muri logique ivuga iti nkuru nziza kugira tumwomore naho vyo dusaba kugira ubumwe na shetani twobikora. Hajya rero usanga Alex avuga ati nimba ya mashetani yo mfasha komora nkuru nziza nibaze dukorane. Ni muri iyo logique gusa byatumye adashobora kugira icyo bivuze ko ngo abahinyuze niko nibaza mu bisanzwe. Urakoze cyane. Ariko rero yarongeye aravuga n'abamenyesha makuru benshi bo baravuye mu gasho kubera we hamwe nabo bafrondere. None abo nabo ko batarigera bavuga bati ibyo yavuze yarabeshe. Aho naho bivuga kwiki ntabaciriyemo reka ndagwa karorero ka Bob na jewe Ndereyimana Emmanuel muri mu 2011 mu kwezi kwa 11 nyene itariki 28 narafashwe ndafungwa nagerezwa ibitaja ntibize ngo ndi umuteroriste. Murazi cyari cy'umuteroriste ariko mu Burundi
barafata dosiye ngo ni umuteroriste ntabwo amwibohero biraba birebire ndajana no kwicwa ariko Imana irakinga hajya ivyo Imana ikora ni byinshi twama twishimira kubona tukiriho umva rero n'uyo Bob ndagwa karoro ka Bob Rugurika Bob yafunzwe ndi ku mpimba ndi mu bamwakiriye uwo munsi ndi mu bamusasiye aharyama uwo munsi tumwakira mu mpimba urumva Bob Rugurika mu mitima yabo ba Frondere yari mu bantu baciriwe ubwo gufa ninda atazi ingene Bob habaye amapression y'abanyagihugu amaradiyo communauté internationale basemerera bati nyabuna bukeye bwaho yaharaye rimwe baramutora aho twaraye tumuhaye indaro ku mpimba marimari bamutwara imuramvya naho ni muramvya abantu bagiye kubimenya batevye ko ariko aratwagwa imuramvya societe civile ikurikirana abo ba Pierre Claver Mbonimpa PRODH ntaco badakora kugira ngo bashobore kurokora abatari bake Bob yafashijwe muri izo nzira arekugwa mwarabonye mwese yuko abanyagihugu isinzi baje kumwakira birengeye bimwe bahora bahimiriza abantu ku nguvu ngo baje gutegera umukuru w'igihugu ngo avuye gutora ubushimwe bisigura yuko bari barekuye umuntu w'inzira karengane ubutegetsi bwashaka kunigira mu menshi bwifuza kwapfa ama muce mufata akagwi gatoyi kisaba Frondere kahora gakorana na Nkurunziza mu ma planification yose yo gukora ibibi biri mu Burundi bace baja ngaho ngo nitwe twarekuza abana akatwagiza ibi nibini ivyo nivyo kwiyeza kugira ngo abantu babahe credit abantu babatahure nivyo kwiyorobeka Burundi ubu ntibukeneye abantu biyorobeka Burundi bukeneye ukuri kugira bukire urumva kuko ibyo batutotre bakora nabandi ba Frondere ni bimwe byo guhindukiza vest iyumvire nk'uno munsi hoba accident ico ni sigisida accident impanuka Uburundi bugatwagwa n'umwe mu ba Frondere mu kibanza ca Nkurunziza bikitwa ngo ni opposition yaje we ni mubona ko azoba ari Nkurunziza yahinduye vest yahindukije gusa donc rero abantu ntibahendwe ngo batwagwe niki nimba abo bamenyesha makuru ataco barabira yajisako kumbure hari impamvu zibituma ubu kumbure bazogira ico babivugako mu misiza ntawe ndiko ndavugira sindi porte parole wumwe muri bo ariko mu Burundi byabereyeho sibinyegezwa nta kintu cabaye mu kinyegero amabi yose intwaro yakoze Nkurunziza nabiwe bari kumwe nabo ba Frondere kuko mwibuke ko ba Frondere bakoranye na Nkurunziza kuva Nkurunziza atwara muri 2005 gushika manda yiwe ihere ya kabiri nkuko constitution bivuga bari kumwe bagiye gutandukana nkumbure ko ataborohereje ngo abarekure nabo umwe muri bo afate Roreva bandanye biba ari byo bapfa nayo ibindi byose basenyera ku mugozi umwe kwica gufunga gusahura ubu babaye abatunzi ruhebwa mu Burundi kandi muzi ko ataraba homme d'affaires mishahara yabo turayizi uburusho bahabwa na leta turabuzi ubu hari abantu nk'ubu no babwira birateye isoni uravye ibintu bagiye barubaka mu Burundi amafaranga bafise mu makonti ayo banyegeje musi y'ibitandi wabo sagaseseshwa rumuribu abo ba Frondere bari muba turubitse abanyagihugu bose arabamenyesha makuru arabanyepolitike ari banyarucari ibintu byose bagiye barakora murabizi sagaseseshwa rumuri bazana ama plans afisha bazana ibintu vya guguna zose baza aba FNL bahahoneye aba MSD nyene buyo Alex uvuga bahahoneye abaho IPD zigamibanga batikijwe n'ubu rero abandi buzuye amabohero batagira uko bangana abandi bari mu buhungiro nkabatwebwe nabo ba Frondere nyene bari kumwe niyo migambwe bari mu buhungiro umva ivyo byose byakozwe barimwo do AZ ntaco rero nta gishasha nta invention nta kintu turiko turemvanta cabaye ni ibintu biraho kwabaye nko kwibukanya abantu nibaje ngaho ngo bahenda abandi bo bibaza ngo iyo bariko babivugira i Burayi kure
nta kitamenyekana cakorewe muri kijya gihugu. Ndababwiye ko nari muri CNDD-FDD, nari mu bakadre, ndazi mode d'operation twanse gukurikira kugira ngo tugumemwo natwe nk'abandi turonka ayo maronko tuje mu bintu byo kutunga biciye mu maraso n'ibiki nguko barabiki, nivyo twanse, nivyo dukeneye ko bihinduka. Nibareke rero gukingiranira ikibaba. Senarede ntaco dupfa. Senarede iri mu bantu, turi mu bantu bayitanguje ipedirimwo, ariko boro uko turiko turavansa tukabona yuko bamwe baza bitwa ngo bahunze Nkurunziza bafise izindi agenda kashe. Hakiyongera ko ba Minani, histoire za ba Minani nivyo bakorana na ba Nkurunziza, murabizi ko ari we lopare w'ico bita nyakurization. Babandanije bamukoresha 2010, turazi ko hari ibimenyetso byinshi vyerekana ko bamuhaye amafaranga kugira ngo akingira ikibaba ubusuma bwabaye mu matora. 2015 bamuhaye, urabona tuto turavuga ko bamuhaye amafaranga akayanka. Ibyo byo kuvuga ko bamuhaye amafaranga akayanka uko n'ukuri kuraho. Ariko rero tuto triyo nkuru yuko bamuhaye amafaranga Minani ayivuga igice, ntavuga yuko ari amafaranga Minani yabasavye kugira bafashe. Yabasavye menshi, miliyaridi 3. CNDD-FDD ironka umuriyaridi umwe, hanyuma ntibumvikana ku giciro. Donc kwabaye nka kujya ko gucira inka, ntibumvikana ku giciro. Minani asokora meza, hanyuma aza kugaruka ngo atore uwo muriyaridi, byaramaze kuyangara. Hanyuma amatora ingene yagenze mwarabibonye, kuko Minani bari bamukeneye ko akiniye role, byitwe ko opposition nayo ya participe muri ayo matora, nico bari bamukenereye. Hama bapfa ikiguzi. Urantunga ico nico aho niho nashaka gushika. Hari ikibazo nari mfise nashatse kukubaza aho nyene, kuko nivyo we yavuze yuko abasendefdd bamuhaye umuriyaradi umwe, hanyuma ntiyavuze igituma bamuhaye uyo muriyaradi umwe. Hanyuma bukeye Uwirinyamitwe nawe yaciye yandika kuri Twitter yiwe avuga yuko ahubwo ni Minani yasaba miliyaradi 3 n'igice, ariko nawe nyene ntiyanditse avuga igituma izo miliyaradi Minani yari karazisaba. Wowe rero uvuga uti iyo miliyaradi yasaba canke ibyo bintu bariko barumvikana kwari kugira ngo Minani aje kwishira mu matora atogwe nk'umukuru w'igihugu ku ruhande rwa opposition. Okay. Urumva rero nk'iyo nkuru uravuze ivyo ntuze yanditse kuri Twitter Uwirinyamitwe. Urafise ivyo tutotre yavuze ko bamuhaye amafaranga akavyanga. Nanje ndafise ico nabivuzeko. Be kutambajije ko kare wambajije uti Alex yari ngaho bagira ico babivuze ko ntiyagira ico avuze. Minani wewe yavuze iki? Nta nakimwe. Donc nshatse kukwereka Uwirinyamitwe aremeza ko Minani yabasavye miliyaridi 3. Tutotre nawe akemeza ko ati ahubwo bamuhaye umwe arawanka. Nanje ndakubwiye yuko yawanse kubera batamuhaye igitigiri gikwiye cyayo yari yabasabye. Uti rero yashaka kwitoza nk'umukuru w'igihugu, ego yategerezwa kuja muri competition agahiganwa na Nkurunziza. Ariko urazi ko abandi bose bari basokoye, abo muri IPD barasokoye, Frode birasokora, FNL irasokora, ariko amatora agiye guhera yaraheze kujya bayakoze bonyene batamba birorera. Warabonye ko basohora icegeranyo ngo FNL bayihaye amanota ya IPD bayihaye ya MSD bayihaye ya, kandi abo bose atanumwe yagiyemwo. Umva rero Minani bari bamukeneye kugira ngo byitwe ko batatambye birorera. Donc habaye je démocratique, ko habaye amatora y'ukuri. Ico rero nico bashaka kugura kwa Minani, ariko ntibumvikana igiciro. Yo rero bariko barabivugira hajya mu bantu nibabe basigura inkuru yose. Minani ari hajya nta neza y'abarundi akeneye. Minani akeneye icashira mu mufuko wiwe gusa. Cyo gituma ndababwiye ni hogira umwe muri bo abo bantu nababwiye nadondaguye mu bafrondere ushize ko na Minani aramutswa kijya gihugu. Ubo Burundi bwari mu purgatori bwo babugiye rero kwa shetani vy'ukuri. Gira amahoro. Murakoze cyane. Oya nivyo
abashoboye kumva ibyo byose ukuntu bikurikirana, Leonidas avuga yuko batanze amafaranga ariko ntavuge icyo bayatangira, hanyuma Wirinyamitwe nawe akavuga yuko Minani yasaba amafaranga angana uku, urumva yuko harimo akantu k'ukuri kerekana yuko hariho ibintu byariko biraba bitameze neza, bidaciye mu nzira nziza. Abategetsi mu bisanzwe bakunda igihugu batategerezwa uko kuri ndashimye ko bitahuye kuko birera nk'amazi yo ku rutare, birumvikana ibahenda abarundi rero. Abarundi ndazi yuko uko kuri bazokumva kandi bazogutahura. Yega dusubire inyuma gatoya ku bijyanye nyine n'ibyo abandanije avuga umushinga nta Leonidas, namwe mwavuze yuko ahubwo Pierre Murantunga Mbonimpa ko yakoze igikorwa gihambaye cyane mu kuza arabohoza abantu benshi nabo bamenyesha amakuru barimwo, kandi Leonidas yavuze nawe nyine yuko yakoze hamwe n'umugwi bari kumwe kugira ngo bashobore kumufasha Mbonimpa ngo nawe nyine ave mu gasho. Navyo nyine warabivuze ko uravuga yuko ari binyoma, mbere unadondagura n'amazina y'abantu bashoboye gufasha kugira ngo Pierre Claver Umutama ave mu gasho. None hari ibindi yavuze bivuga yuko hari akanama bigeze kugira umukuru w'igihugu yatumye ko kuja kudesintoxika. Iyo nama warayimenye canke warayumvise canke nibinyoma? Iyo nama avuga je nayumviye hajya, urabona yari imbere y'abantu baba bariko barireshangwisha, baba bariko bararondera amajwi mu ncamake bavuga yamuhe. Nta nama irekura Mbonimpa uri kwisi warakurikiranye biriko birabi Burundi. Mbonimpa ntawe bifuza ko na gato bashaka kumuzivya. Je nakubwiye ko naranditse ndababwira yuko Mutama Mbonimpa twabana mu cumba kimwe mu Mpimba. Mutama Mbonimpa nabonye abakozi biwe bo muri APRODH bamuranda visite bamuzanira amaraporo, abavoka biwe bakurikirana vya dosiye ye. Nta numwe yigeze avuga ati hari iki niki leta yoba ishaka kugira ngo bigende ukunuko. Mbonimpa murabizi mwese, amaradio yatanguye gushirako rwa ruririmbo batire kuri iyo ntama, aja kuburana abanyagihugu isinzi n'abaruguru n'abahe bose bagakubita bakuzura kuri parke. Abadiplomate bose nta numwe yasiba gukurikirana urubanza rw'uwo Mutama Mbonimpa. Inararibonye ashaka ukuri, ashakira neza abarundi. Ibintu byose byabaye kuri we mwarabikurikiranye. Pression yabaye kuri Mbonimpa niyo yijya yabaye kuri Hassan Ruvakuki, je twari dusangiye dossier. Niyo ya pression yabaye kuri Bob Rugurika arekugwa. Nayo ayandi majambo yo kuvuga ngo habaye amanama n'ibikidayere n'umwe muri bo bagendanye ari we Nyamitwe abeshuza. Sindiko ndavuga ngo arabeshuza ngo iyo nama yoba yarabaye canke nimba yarabaye yo kudesintoxika nkuko babivuga. Kudesintoxika ntibisigura inama yo kuribera Mutama Mbonimpa. Oya, Mbonimpa yarayejeje kubamenera gatabi ku bintu, ku mugambi mubi ubishe kandi wakoze ibintu byinshi bibi ujya wakiri bahondese. Murazi abarundi barica bakicana bakagira iki, ariko bararenga ihaniro, bararenga karimbi, bica ababikira b'abanyamahanga mu Kamenge kubera bazi amasokramo amwe bari bafise ibitaro byavura abakomeretse muri abo nyene bakiri bahondese hariya Ikiriba muri Kongo. Donc rero bijya Leonidas avuga, je nifuza ku musi umwe moduha deba akicaraho ntiyabe ngo yavuze ibi ngo nawe wavuze ibi. Oya, amaso mu yandi, ndamurabe mu maso, ndamubwiza ukuri yuko iyo dede ndayizi kujya yizi mode d'operation ndazizi, ibintu byose bapfundikira muri
CNDD-FDD kuri permanence mu biki n'ibiki byose tubizi kuko naho twavuye muri bo ibipfundikwa turaronka amakuru kuko ntitwasize yabansi gusa turafiseyo n'abakunzi hariyo abagumyeyo kubera bavuga bati none novamwo nkabura akazi nzobaho gute n'umuryango akemera akabaho mu manyanga kubera akeneye kubaho aronka ujya mushahara n'ibiki hari abandi dufise imitima tuvuga tuti hakombaho mu manyanga nkaya fumamfa canke Imana yandemye irazi ingene nzobaho turabafundi hagiye Bujumbura twarakora ibitari bike tukabaho andeori y'ivyo byose bariko barakora pourvudire yuko ibikoregwayo turabizi ijana kwijana nuno musi rero ntibakababwire ngo hajya Alex yararokotse iyo Imana mbi ihaba bagatora Alex bakamuzana Bujumbura abo nyene batutotre ba Rufyikiri ba Onezime ba Pio n'abandi bari bamurindiranya agafuni hanyuma uno musi bace bavuga ngo nibo bamurokoye uko no kwihamenyo y'abatwenzi kuko bajya mwibuke yuko ba Rufyikiri bande bajya bafrondere bose nibo bavyaye harimo na nkuru nziza n'umugwi we wasigaye Bujumbura nibo bavyaye zijya za Kiribahondese nibo bavyaye za operation Safisha nibo bavyaye les monstres comme ba Gihahe ba Ndomboro ba Gwembe ba Uwamahoro ba Jorisi nibo bavyaye ibisigo nk'ivyo abo n'abageniteur donc bari mu babavyaye abo bantu bariko barakora Bujumbura bace baza ngaho bigire ingwe yiyambitse urusato rw'intama ababazi tungume nimba hari abubahuka kunuma kuko abarundi barazi ibintu byo guhishanira ico bita kubikiranira kabanga no harageze ko nimba Burundi dushaka ko bukira ayo mabanga aja habona uwononye iki abibazwe amenyekane kugira ngo Burundi buzamu aho bwashayiye buzamuke butera imbere Alexis Nduije baraja bafunzwe mu mpimba iyo badahaguruka ngo bakoreshe abantu babo bafise muri Tanzania mu ntwaro no mu mugambwe iyo bambona impa badahaguruka ngo bakorane n'amashira hamwe ataho yigenga yo muri Tanzania iyo la communauté internationale abo ba diplomate nyene badahaguruka bose ngo bahagurukire rimwe bati nyabuna uyo mugabo agashikanwe Bujumbura arapfa hanyuma Alexis ntuzenye tutotra cajaho mu bantu yubahuke ngo twaramurokoye nakubwiye igituma Alex kumbure aho nyene séance tenante atagize reaction kubera ubu bari mu runani rumwe kuko guhaguruka ngo reagisse yaba ariko arasambura ivyo barimwo ariko gusa impanuro no muha canke no hana abandi bari kumwe turazi ko abapoliticiens bashaka ineza ya kijya gihugu bari muri kijya kintu bita Senared nibavanure niyo virus yabinjiyemo y'abafrondere abafrondere tuzoronka umwanya wabo wo kubatondeka imbere y'intahe basigura ivyo bakoranye na nkuru nziza bahagararanye umwe wese abazwa n'intahe ico yamaze kuko les deux mandats jour pour jour barazikoranye zirahera kuko je nari kumva ivyo ariko aravuga iyo avuga ati je mbonye bigeze mu bihumbi 2012 n'ukuri narumvise naremerewe ca ndatanga imihoho hanyuma akakubwira ngo sinari gutanga imihoho ngo ntaco nari kumara ndi hanze bahendande ibinyoma nk'ivyo nibabe bareka kubizana mu bantu abarundi baramaze gutera imbere ko abarundi bubu si bamwe bakera oya murakoze cyane ahubwo reka tujye mu karuhuko gatoya hanyuma turaza kugaruka mu kanya isasi tubandanye rero n'igice kigira kabiri turi kumwe n'umutumire wacu umushingantahe Emmanuel Ndereyimana
turiko turaganira ku bijanye na ya majambo wahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza nawe akaba ari Leonidas Hatungimana yavuze yishura ku bibazo yarabajijwe n'umupfasoni Janine. Iyo video abantu benshi mwarayiravye kandi mwarumvise ibyavugiwemo. Uratwumvaga mushinga ntahe Emmanuel? Ndabumva neza. Ego, reka tubananye tuganira. Hariho akandi kabazo dufise kubijanye n'ivyo nyene Leonidas yavuze. Hari ivyo naho muvuga yuko hari ivyo uzobaza wiri Nyamitwe, nivyo hariho ivyo yavuze ariko nshaka kumva ivyo mwebwe mwiyumvira kubijanye nayo majambo nyene yavuze. Ku buhinga ngurukana bumenyi ku rubuga rwa Facebook je naramwandikiye ndamubaza ibibazo bimwe bimwe kandi yaranishuye, ariko rero hari aho yavuze yuko kubona Leonidas yaravuze bijya bintu ubu baramenye neza abahora basohora amabanga yabo bayahereza RPA. None twoca tuvuga yuko ivyo RPA yavuga vyose by'amanama ariko arategurwa byoba ari vyo, nimba vyoba ari vyo naho none ntimwumva yuko ba Leonidas bakingira abantu bamwe bamwe bashaka kumererwa nabi? Allo mwanyumvise mwumvise ikibazo? Nabumvise. Nshatse kukubwira yuko nk'ubu bavuze bati twagize inama yo kwica abantu kumutakura. Abo bafrondere bose bakaba bayirimwo. Abanyamitwe bakaba bayirimwo. Kikaba capfunditswe bati abazobishira mu ngiro naba. Bamwe nabadondagurira abandomboro bagwembe n'abandi. Ba Joris ba w'amahoro n'abandi. Bakaba aribo bazobishira mu ngiro. Nakubwiye neza yuko kugeza uno munsi naho bakora inama ari batanu nuno munsi mpagaze ngaha turamenya ivyakoreweyo. Kuba rero bo baca bumva bivugwa ku radio. Hama Leonidas akubwira ati ahubwo nitwe twaca tubijana ku radio canke Nyamitwe amwagiriza ati turamenya abahora badutwarira amabanga kuri RPA. Ico sico gikuru. Igikuru nukumenya yuko ayo manama yo gukora ikibi ku rwego rwo hejuru ari ivyo bayakora bari kumwe abafrondere bawiri Nyamitwe n'umugwi wiwe. Ico nico womenya kwanza ca mbere, kuko inganda zo zaratikiye, abafungwa bo barafunzwe, kuko RPA yarasemerera ariko abapfa bagapfa. Urabyumva? Ibyo byari kuba bifise akamaro ngo hari amakuru twahaye RPA iyo baca bakora uko bashoboye kwose bakabihagarika ntibabishire mu ngiro. Ariko baruhira guca imitwe abantu, baruhira gufunga, baruhira kugira ibi na biriya. Hariho n'ivyavugwa bati ubu vuba naka na naka barashigwa akagozi mu izosi n'ibiki byose bikaba abantu bagapfa turorera. None nk'ico kibazo mbajije kirumvikana, ariko amakuru yaja muri RPA nimba ari tutotre yayatanga, nimba ari Rufikiri yayatanga, nimba ari Pio yayatanga, bahejeje gutanga ayo makuru bari mu mugwi wabiteguye baca bakora iki ngo bihagarare ko vyaca biba? Naho rero hari kabaza. Ndatahuye cyane. Muncamake n'ivyo. Urumva jewe ngira hamwe n'abandi barundi ngira twoba twibaza duti nimba koko ayo makuru yarasohogwa agasohogwa n'uwo mugwi nyene Leonidas arimwo, tuca tumva umengo nivyo hari ico bakora naho batashobora kubizibira ngo ntibibe, ariko baba baravuze bati muragabe hazobibi. Urumva ico ni gikorwa umuntu yovuga ati yoshima naho bo bari indani. Sinzi mwe uko mubibona. Umviriza sindaguciremwo umumenyesha makuru. Ivyo ni bimwe bita kwiyitirira ivyiza.
ni bimwe hora wumva tuvuga abantu bavuga ngaho ngo iyo umerewe nabi bose bagucako ariko Imana yakugarukira ikakugira umuntu bose bagaca batonda umurongo ngo twaragusengeye cyane ibyo rero batutotre barimwo urumva nk'ubu wogenda ukegera RPA bakakuha les sources zabo je vous jure mu masource yabo nta mufrondera arimwo kuko nuno munsi abafrondere batari bujumbura RPA ibicishije kuri za radio zabo humura n'abandi baratubwira ibiriko biraba mu ntwaro abo bafrondere siyo bari ubu uravyumva pour vous dire rero yuko bariko biyitirira ibyiza bishobora kuba biko bikogwa n'abandi washaka bato bari no ku rwego rwabo bagabo kuko bajya nyene baja kubishira mu ngiro bajya ba executor urabaza APRODH irabizi hari abaza bati mutama twe badutumye gukora ibi nibi batwemereye uburyo ariko je nukuri birananiye raba ingene unyegeza ndaguhaye amakuru yose ariko nanje uraba ingene wumfasha kumpungisha bankingira ubuzima nguyo mutama Claver arabizi none abo bazana ayo makuru hari umufrondere wumva arimwo oya abafrondere ahubwo bo bari 100% yuko iyo dictature iri instaure mu Burundi ikogwa neza cyane kugira ngo bagume bahangamye baguma arabatunzi bakeyi urabona nakubwiye ko bari basanzwe babayeho nk'aba homme d'affaires kandi bari kutegerezwa kuba abantu ba protéger la nation buryo umuntu akorera igihugu ntaba umutunzi turazi imishahara turazi ibyo bafise donc mu ncamake nukukubwira yuko abazana inkuru kuri RPA ndaremye nta mufrondera arimwo bariko baravyiyitirira kubera barakeneye ko abanyagihugu bagira ukuntu bababona neza kugira ngo babizere ejo bazogaruke basubire babapfukame munda kuruyeri kugwenge oya ivyari magera vyarageruye nibateshwe bate nibaje iruhande iyo senarede nimba ikirimwo bamwe tuzi nizeye nje no kubwira nkabo batwara za MSD bamutama bande n'abandi harimo abo twizeye abo banyangoma n'abandi abo jewe ni jewe ema nzi ubugabo bwabo naho atanyamba iburagahonzi nibatandukane nabo bafrondere kugira ngo abanyagihugu bababone mu yindi ntumbero kuko na jewe umugambwe wanje IPD zigamibanga kuba ukiri kurakorana nabo bantu sayini wonte nibimaramare kuri jewe sinserukira umugambwe IPD zigamibanga sindi umuvugizi wawo ariko ndumunyagihugu ashobora kugira ico yiyumvira kubiriko biraba mu muryango politike wiwe arimwo naje no bandikira nkabahanura ni mwe mudutwara muri IPD zigamibanga tanke senarede irimo abafrondere vavanura vayo kuko nta kugendana ninda mwibutura ifo kuyishitura mu ncamake niko no bivuga murakoze ndaza kugaruka ku bijanye na IPD zigamibanga ariko ngende ku kabazo kajanye n'ivyo yavuze ku bijanye na cagihe leta yashaka guhindura ibwirizwa shingiro novuga umugambi uri ku butegetsi washaka guhindura ibwirizwa shingiro yaravuze neza yuko umukuru w'inama nshinga amateka yarihagazeko kandi yarakoze uko ashoboye kose kugira ngo ntirirengane nivyo abantu benshi twarumvise avuga yuko igitigiri kidakwiye inshuro nyinshi none ivyo navyo yoba yari karabesha nimba atari karabesha ntiwumva ko naho nyine bishobora kwerekana yuko ivyo yavuze ari byo yuko bariko barakora kugira ngo ba protege ibintu bimwe bakingira ibintu bimwe amabi amamwe ntakogwe. Okay, ndagutera inkuru mu menyesha makuru. Hajya ubona mu buzima hari abantu bita ngo kuvuga hari ukuvuga ikinyoma gisa n'ukuri. Ibyo birabaho. Uongo unafanana na ukweli mu Kiswahili. Ikinyoma kigomba gusa n'ukuri. Hajya rero nukubera ababuze amenera mu vy'ukuri reka ndakugire ku muriri ico kintu cuko
ngo yaguma avuga igitigiri yuko kidakwiye yarashoboye gukingira byinshi constitution ntiyahinduka gushika ku munota wa nyuma korom yaguma ibura umuntu umwe rudende ariko baramuronka uwitwa Bonaventure niyo yankana wo muri Prona ibyo baba barasezeranye bamwemereye ntavyonzi ariko twaravyumva yuko hari amaronko ibintu bamwemereye kugira ngo aze gukwiza korom kugira ngo donc korom no kuvuga igitigiri cemewe n'amategeko kugira ngo batore guhindura ibwirizwa shingiro Bonaventure gushika ku munota wa nyuma urabaza abajournaliste canke nabo barabikurikirana abari mu Burundi abakora mu nama shinga amateka abashinga amateka bari bahari ico gihe ushaka kukubwiza iyo nkuru avec bonne foi abikwiganire neza bagumye barindiriye Bonaventure turamenya yuko na Bonaventure ashobora kuba yarari mu mahanga baramenya bati indege yiwishiza gushika sangapi baravyigiza inyuma mu masaha kugira ngo aze kuza ashikiremwo Bonaventure rero baja kumutora iyumvire baja kumutora ku kibuga c'indege arabankira ati ndarushe reka banze nce muhira ikosa rero bakoze kuri bo nuko kumureka Bonaventure ngo abanje guca imuhira ntibasubiye kumenya yanyikiye bararindira barabura umva rero inama nshinga amateka ikoranye hakaguma habura umuntu umwe urumva nta kuntu imbere y'amakamera peut-être radio television y'u Burundi yari kubakingira ikibaba kuko isanzwe ibikora ariko hariho za Renaissance hari izindi televiziyo z'abanyamahanga baza kuvuga ko habura umwe none Pio navyo hanyuma yari kwaduka akavuga gute ngo birakwiye imbere yayo maso yose yisi yose abona Pio yavuze ibihari so kuvuga ko ilasove kwa kesoso ntaco yatabaye na kimwe kuko nawe ari mu bantu batangaye abantu babaye desi no kubona Bonaventure ataje ngo akwize igitigwiri ngo bakore igikorwa bari bateguye urumva bijya rero byo kuvuga ngo yavuze ngo igitigiri ntigikwiye yaguma abisubiramo none washaka ahanditse bibiri avuge ngo ni bitatu oya byagumye ari bibiri ntiyari kuvuga bitatu nagira umuntu ico rero ntiwo kimwitirira ngo hari iciza yakoze oya yanse kuvuga bitatu kandi hari bibiri kuko abantu bose bari kumuhinyuza haguma habura umushinga amateka umwe uwo mushinga amateka bari bizeye abacenga ku munota wa nyuma kuko sinovuga ngo yarabahemukiye kuko yararokoye Burundi nuwo gushimigwa naho rero niyo nsiguro nobiha nibaze basubire kubabwira ngo hari ivyo yarokoye yavuga iki oya yavuze ko bidakwiye kuko bitari bikwiye nyene ariko iyo Bonaventure aza nawe yari kwiruhutsa kuko yari mu barindiriye bakoze uwo mugambi wo kuza kugira amanyanga ariko Bonaventure ahabera umugabo bujya mu Burundi haracari habagabo no kugenda murarondera buhoro buhoro bariho umwe wese ku giti ciwe bariho hariho ababupfukamye mu nda hariho n'abaraje ushinga no kubushayura kandi abo rero baraje ushinga no kubushayura bavugwa nabi biteye ubwoba n'ubwo butegetsi bw'ibujumbura nabo bafrondere barimo gira amahoro murakoze akandi kabazo novuga yuko kuba kariko karagaruka nivyo mwavuze yuko ahubwo mbere no ku buhinga ngurukana bimenyi mwarabivuze yuko Leonidas amakosa canke amanama yose yagiye arakogwa nakagwi ka nkuru nziza canke na nkuru hamwe nakagwi bari kumwe ayo manama yose yoba yarayajamwo no mwabivuze kandi turavye na ya video hari amajambo menshi yagiye aravuga yerekana neza yuko ari byo yaguma ari mu manama menshi yaguma kogwa kandi mbere yaranavuze yuko hariho n'amabanga umukuru w'igihugu wenyine yamwishingira wenyine ubwiwe kuko ariwe yabona yuko ari umuntu arinda gusumba abandi none naho yoba yaraja muri ayo manama umukuru w'igihugu akamushinga ayo mabanga yo gukora ibintu bimwe kubera ariwe yabona yuko arinda ico cyonyine nico cotuma
tufata ibintu byose yavuze ko ari ibinyoma canke harimwo agace k'ukuri mu byo avuga. Murakoze cyane. Kwibutsa yuko mubo Nkurunziza yashinga amabanga oturu yiwe, ifo kumenya yuko we nka perezida afise umushefu di protocole n'umusivile, akagira ujejwe communication ariwe Nyamitwe n'umusivile, bien que ari eloquent arinda akagira iki n'umusivile, arafise umuintendant n'umusivile, agacagira porte parole uwo tout autre umusirikare. Urumva rero kurinda kwa tout autre yo kuva n'umusirikare, ni compagnon d'olite wa Nkurunziza na bagenzi we. Uravyumva? Uko kurinda kwiwe rero ukumva yo kuva n'igituma yabimushinga nk'umusirikare arinda. Uravyumva? Nayo bindi byo kuvuga ngo hari ivyo yamushinga atakoze, birashoboka ko hari ivyo yoba atakoze kuko nta ubizi. Twe turaba ivyabaye kuri terrain vyose, vyabaye byo kwica, byo gufunga, byo kugira iki, tutotre arabizi kuko nta na rimwe yigeze aca ku radio canke ngo yandikire abambasaderi nk'ubu baza abambasaderi monde diplomatique yose muti murashobora kutwereka ahantu tutotre yanditse urwandiko rwo kubibira akabanga, agafuma avuga ati ntimuze muvuge source yo wabahaye ibi nibi, ariko nashatse gusa kubereka ko ari yo ndi, ariko mumenye ibigira bikogwe, murabe ingene mu bihagarika mutarinze kuvuga wabibiye ako kabanga. Yego cyane. Nta na hamwe biri kuri iyi si. Amweke botangura kubifondafonda ubu nabibaho. Pour vous dire rero yuko ibintu byose Nkurunziza yakoze mu bukozi bw'ikibi kugira yitungishe, kugira ngo babona niwe muntu afise ama stade privé, Burundi butigeze bugira stade ziboneka kuva kuri independence, niwe afise imirima y'ama hectare n'ama hectare mu ma province yose, niwe yagerageje kugira brasserie mu Burundi, naho yakoze ugwagwa rubisha abanyagihugu bagatera inzoga yiwe bakayirabira irari, niwe afise ibintu byose bibaho. Hari abantu je ikintu gusa ndamuzi ko tutotre kimwe nashobora guharira kwiba amafaranga, kuko nta mu buzi yakora nta gestion y'amafaranga yari afise. Urumva? Gusa nayo gushigikira ko intwaro ziguma zitsimbataye bapfukame abanyagihugu mu nda ngo naka n'umumenja ifo kumwica, ivyo barabikoze. Ibintu byinshi byose uzi byabaye, twodondagura urutonde ni rurerure. Aprodash rafise liste y'ibintu byabaye, ahubwo gusa na Aprodash nukuraba neza ko narabonye kumengo baraheruka kwitwarira abakozi bibi amanyanga yose yabaye mu Burundi. Nimba abafrondere batarimwo na Aprodash azobarimo akanenge, kama mbona impanzo bimubwira akubita agatima mpembero, agire retrospective, arabe mu madosiye ya depoji lahe yuko abo bafrondere batoba kuko batarimwo yo bari ibara. Amweke bovuga bati twagize amadosiye ahera ku gihe habaye manifestation, ko hatanguye manifestation abafrondere bari bahunze. Nimbari rero ari dosiye zihera kuri manifestation kugeza uno munsi good, ariko ari dosiye ziri nyuma abafrondere barafise ivyo babazwa, kuko nushobora gufata umuntu yavuye Burayi ataca afise nkaba Onesime na barufyikiri tuzi batari bafise n'amahera yo kugura 2 litres do carburant mu miduga yabo, uno munsi bakaba bakoze imyaka 10 mu Burundi bukenye kujya, bakaba bari parmi les riches bo muri Afrique centrale. Abo bategerezwa kubibaza, ni normal. Kirazira guhishira amafuti nkayo, nivyo vyishe kijya gihugu. Hageze ko nimba gipfukamye, hageze ko gihaguruka, gihagurutswa n'abantu babona kure, bakeneye neza ya kijya gihugu. Barahari, isifiko abarundi bicarana bakagenda barabana mu maso babwizanya ukuri. Abakoze amakosa turashobora kubaha akanya ko gusaba ikigongwe, bakavuga ati ntituzosubira ariko tuyemeje gukorana n'abandi kugira tuzamura Burundi. Ivyo birabaho ko bavuga ngo igito gitabwa iwabo, nibisanzwe.
urakoze. Murakoze nawe ahubwo nibyo nyine mwavuze yuko ariyo byinshi azi kandi yoba yaragiyemwo nawe nyine ubwiwe muri ya video urya mupfasoni yaramubwiye ati turakeneye ukuri utubwire ukuri kose we yavuze ko hari ibintu byinshi cyane biba mu gihugu cy'u Burundi ngo adashobora kuvugira hajya muri bajya abantu ariko acavuga bimwe bica byumvikana yuko hariho ibintu byinshi azi byabaye bishoboka ko yari muri byo cyangwa atari muri byo urumva ibyo byomenyekana mu nyuma reka rero ndakubaze mbega ubu abantu bakumviriza ntibashobora kwibaza bati Emmanuel ntavuga neza cyangwa ntiyemera ibyo abo bafrondere bashikiriza kubera nawe nyine yari muri uwo mugambwe wa CNDD hamwe nabo hanyuma bagatandukana bo bakava imbere y'abafrondere nico gituma avuga ibyo byose kugira ngo abantu babone nabi abafrondere. Cyo kibazo ciza cyane nohera ku kwishura je burya Burundi nakoze nitwa CNDD-FDD nkorera igihugu mfise casquette y'umugambwe CNDD-FDD imyaka ibiri urumva 2005 imyaka ibiri cyangwa umwe n'igice birenga ibiri dashika fata umurundi wese umubaza uti CNDD-FDD igitsinda uburundi bwari bubayeho gute valeur de la monnaie locale yari imeze gute par rapport au dollar ifanta umunyagihugu twasanze kunywa ifana n'imanza zimwe badashobora kugura ifana kubera zizimbye muri iyo myaka ibiri muri iyo ntwaro keje servi zaramanuwe igiciro abarundi barakunda akayoga barazi ingene byagenze akayoga kabo tugashira ku giciro kibayabaye bashobora gushikira ifaranga ry'u Burundi rirasirikira mu banyagihugu abanyagihugu bararonswa ubuzi abahora bidoga ngo duhogwa ibi nabiriya by'ibintazi kugira turonka akazi baraja mu buzi uranyumva yego cyane pour vous dire yuko akanya gato keje service ura casquette CNDD-FDD nawe urashobora kumbera icabona uranyumva ariko rero icyatumye dutandukana nabo nuko havutse umugambi wuko haba bavuga bati twe turabagenero kubera iki tudatunze nk'abandi kandi tujera amafaranga turi mu bintu bya gestion y'amafaranga ubutunzi bw'igihugu bwose abakadere bo mugambwe bamwe bati kubera iki tuguma dupanze kandi dushobora gukora ukuntu natwe tugakora akantu kujya abandi babikoze urumva bagafata amaropere ku bintu bibi byo byarakozwe n'abandi kugira ngo nabo batunge je ndibuka Mutamarajabu mu mugambwe hari abavuga ngo uri très proche Rajabu ariko ico umuntu yakoze ciza ifo kukivuga uko kiri Rajabu yaratubwiye ati muracari bato niyo mugitangura akazi ni dugerageze dukora iyi manda ihere duhembwa imishara yacu ca ku mabanke régulièrement hanyuma tube credible ku mabanke n'Imana niyo adufasha tugatsinda manda ya kabiri muri manda igira kabiri tuzotangure rero kurondera ingene les banques ducishamwe imishara yacu tuzisaba amakredi kubera tuzoba turi abanywanyi b'imyaka itari mike kugira dutangure kubaka umva Rajabu proposa la voie normale pour l'évolution y'umuntu normalement urumva kora uhembwe uziganye hanyuma uze wikenure muri ibi nabiriya bajya abagabo bati wanguha tutakwishe turagufunga iyo niyo ntandaro yo gufunga ujya Mutama twebwe bandi duca duhogwa ngo murabaprora abantu bose bavuka ibujumbura batazi nico wiyumvira mu mutwe nguru umuprora Rajabu uva mu kazi irukanwa agira iki urumva turangazwa abashatse kugira ama resistance baricwa abandi barafungwa nibiki urumva aho rero nshatse kugusigurira aho uvuga ati mbe ntihari abo hava bibaza bati ubavuga nabi kubera mutakiri kumwe ndakubwiye imyaka ibiri twakoranye nabo dukora neza ndakubwiye ahabereye rupture icyatumye dutandukana twanka kuja kwiba
no kwica kugira dutunge twanka kuja gusahura igihugu kugira ngo dutunge tubivamwo umva turi muri lite rero kuva muri 2007 abashinga amateka bapinga ivyo bintu 22 Piyo na Onesime nibo ba hotel bo kubirukana kubakura mu nama shinga amateka ivyo bitabayeho ku isi ubu rero Burundi bufise ingorane abo bashinga amateka bose bakuwe gutyo kubera batemera amanyanga kubera batemera gutunga hataragera kubera batemera kwicanaka kugira ngo bo babeho baritwaye muri union interparlementaire isiyeje mu Busuwisi baratsinze ubu Burundi aho bukera aho justice izosubira kuba justice kuko ico cha justice naco ntaco no kivuga ko kirekire kuko murazi ingene justice ihengamye mu Burundi ni nkuko itakinabaho abo bashinga amateka baratsinze ubu Burundi buja mu byo bita kubashumbusha Uburundi busange buriko buriha amahera atagira uko angana kubera ubube gito bwabo ba frondere na bene wabo bakiri ku ntwari Bujumbura ico nico no gusigurira mu ncamake sindabavuga nabi ngo ntituri kumwe ndakubwiye intandaro y'ingene je nabo twavanye naranse gukora amaraso kwiba no kugira ikinzojya bike njyame kare reka turuke kandi gatoya reka turuke gatoya turagaruka kandi mu kanya mu gice cya nyuma turagarutse rero mu gice cyacu cya nyuma cy'iki kiganiro nk'uko muri murabikurikirana turi kumwe n'umushinga ntahe Emmanuel Ndereyimana tuganira ku bijyanye n'ibyavuzwe na Leonidas Hatungimana yahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza reka tujye ku kabazo gatoya ariko karakomeye ku byo mwavuze byose nibaze yuko aka kabazo gashobora kuba kari mu inyishu y'ibintu bimwe bimwe kandi nako nyine kajanye n'umugambwe IPD zigamibanga murantunga zigamibanga ikirundi burya kiratugora abantu twabaye mu myaka myinshi urumva rero uravye ijya video aho Leonidas abari karavuga ukuntu bafashije Alexis kugira ngo ntamererwe nabi haragera igihe ubona canke wumva mu gwengezo aduza ijwi akaca avuga ati mu gwengezo nawe hanyuma Leonidas akaca asubiraho akavuga ati mu gwengezo nawe ngo ariko arareklama ngo mvuga ibyiza twamukoreye hanyuma mu gwengezo ucubona afata amaboko akasa nk'umuntu agiye kuyashira ku mutwe akacaba no hasi ku bantu biga ibyo twokwita body language study sinzi uko bivuga mu kirundi ko ari kwiga ndavyumva kwiga ukuntu ko inyifato y'umuntu ivuga byinshi sero ingene abayifasha wabitoye none umuntu ukuntu yagize iyo reaction arashobora kucabona neza yuko ivyo Leonidas ariko aravuga byari binyoma okay mu bisanzwe ijya reaction ya mugwengezo iratanga resume cyangwa iratanga ukuri globale kuri byariko birahavugirwa nuko na Alex muri jya nuzenye video batamutweretse ngo tubone nawe ingene yoba yaciye avyifatamwo nibaza ko atakomye amashi mu bisanzwe sinibaza ko yakomye amashi canke ngo atwenge kuko aba MSD bo bimuziza sibyo ndamwipfuriza urumva rero mugwengezo yarashatse kuvuga ati urumva ntibamuhaye n'umwanya wo kuvuga kwabaye nko kumunigira mu menshi
ati yo hava bivuga ko Alex we atacara avuga yo hava bivuga ibara rikagwa hano muri sale baca baramudevansa bamera nk'abamwatsi ijambo n'ingoga na n'ingoga. Donc bijya rero mu ncamake c'est pour vous dire yuko de toutes les façons ntiyarasavye ijambo ngo abakomera amashi canke ngo agira avuge ivyiza abafrondere bamukoreye nk'uko abafrondere babivuga. Nawe urabivuze uti turavye ingene yaciye yifata biraboneka ko yerekanye ko ibiriko biravugwa ngaho ari binyoma. Donc sagaseseshwa rumuri sije ndabivuga je nyene nujya mufasoni yabajije kujya sinibaza ko yaciye abaha carte blanche ati ibyo mudusiguriye byose turanyuzwa. Ashobora kuvuga ati turanyuzwe séance tenante, ariko ababikurikiranye barashobora gutanga ukuri. Ikindi umenye ko abarundi iyo bariko baravugana, iyo bariko barayaga, hajya abarundi turi peuple spécial. urashobora kwantama ibinyoma ndi ngaho numva kubera ntabanzi intumbera n'uci ushaka gushikako, hari gihe bashaka ndanakureka kabandanya ugaheza. Ariko tumaze guherera nakubwira nti ebana wapi. Je nibaza rero ko iyo séance yo kwiherera bakavuga ati ebana wapi yoba yarabaye kuri ba Alex na ba tutotre iyo bitabaye je serais déçu nobabara urumva. Donc mu bisanzwe rero Senarede nka plateforme ndayifuriza kuramba nk'abantu muri teori zose bamaze gusohora bavuga bati dushakira ineza Burundi, dushaka guhindura intwaro, ariko ijya Senarede ntishobora gushika kuri iyo objectif bari kumwe n'igitutu ca Nkurunziza bagendana arico le frondeur. Ntibikunda, ntibishoboka. Ivyo sinzi abahinga boza kubisigura iyo boza bava. Ntibishoboka. Ntibishoboka uno munsi ngwe ize iwawe kubwira iti urabona jewe narahevye kurya inyama ubu je nawe tuzisangirira ibibogaboga. Ntibikunda izo bikubesha urumva. Nivyo rero mu ncamake no kubwira nimba atabindi bibazo ufise bijanye nabijya nanditse no gushimira gusa ku kanya tumaranye. Yego, ikibazo cyanyuma cyo kurangiza ni mu byo twavuganye byose nibyo mwanditse, biraboneka neza yuko hariho amakosa menshi yagiye akogwa n'abafrondere, hakaboneka n'amakosa menshi ifa gukosora muri ico kibazo cyawe. Nibaza ko amakosa yakozwe n'abafrondere gusa, amakosa yakozwe na leta y'u Burundi iyobowe na Nkurunziza ari kumwe n'abafrondere, ari kumwe n'abafrondere. Sinarivuga aheze ikibazo, ndariko navuga rero mu byavuzwe byose muri rya video, mu byo mwanditse n'ibindi twagiye turasoma n'ibyo twavuze yuko uri yanditse, biraboneka neza yuko hariho ibintu abafrondere bakoze bari kumwe n'umugwi wa Nkurunziza bitagenze, bitameze neza canke bidateza imbere igihugu, bituma igihugu gisubira inyuma. Uturero nitwo dusubiramo ngo tubivuge byose bijya by'amafaranga batanga, ukwica abantu n'ibindi byinshi cyane. Hanyuma tugaca turaba kandi n'ukuntu ubu Senarede iri kumwe nabo nyene bitwa yuko bakoze ayo makosa. Hanyuma tugaca turaba rero n'ijambo wa mufasoni yatanguriye ko mbere ndanamushimira wa mufasoni Janine Barambona, niwe yatumye mbere n'abantu bamenya abarundi bamenya ukuri guto cyane mu bintu byinshi byabaye mu Burundi. We yatanguye avuga ati nibaza ko bigoye cyane kwizera Senarede. Iryo niryo jambo yavuze mu majambo yiwe atangura. Aho rero mvuze iryo jambo kubera ibyo bintu byose twavuze ubwa mbere. Hanyuma nkaca mvuga ati none ko tutokwizera Senarede kubera ukuntu isanzwe itunganije n'abantu bari muri yo, kandi ntitwizere leta cyangwa umugambi uri ku butegetsi n'ibyo kubera ibintu bariko barakora bibi. Ku bwanyu mwebwe mubona twokwizera nde Uburundi kugira ngo busubire kuja ku murongo
hokogwa iki canke ninde mwibaza yuko ashobora gutuma igihugu gisubira gufata umurongo mwiza abanyagihugu bakamererwa neza? Murakoze cyane. Yego. Senarede kutizegwa canke kuyizera bivana n'ababa bayigize. No munsi nimba haraje ikibazo cyo kuyizera canke kutayizera caje kubera abafrondere barimwo. Iyo batabamwo abantu bari kubareka bati nimukore turaba ivyo muzoshikako. Urumva? Ariko ugacuraba kubera iki abafrondere ba Minani aribo barondera kuyija ku mutwe. Urumva? Kubera iki? Hari hanguye suroshe, hari ikibazo. Hari ikibazo. Kuko ntiboshika ku ma objectif yabo yo kuja kubandanya ivyo bahora bakora i Burundi kuri platforme kanaka ya politike batayiri ku mutwe. Uti rero kubizera nakubwiye kare mu byo twayaze nakubwiye nti ndagwa karorero gatoyi. Umuntu agategura ibifungurwa biraba mu maso ni vyiza nukuri okay. Ibyo bifungurwa rero wabishira mu kanwa ugacucira kubera umunyu mwinshi ubaba. Urumva? Nokubwira rero ko kuri Senarede abafrondera ari uwo munyu mwinshi mu biryo biba bisa neza. Ibyo rero bijyo kugira birike abantu bashobore no kuvyicara iruhande ngo umwe wese ashobora gutamira na dukeyi. Nimvugo ngereranyo ndiko ndaguha ni uwo munyu mubi. Nibirinde kuwushira muri ivyo abantu bakeneye gufungura. Nukuvuga muri Senarede kuramwo abafrondera na Minani. Abantu barashobora kugerageza kugira ikizere gato. Ba Minani nabo n'abafrondere nibagira indi narumvise ko bagize n'umugambwe wabo hariye. Uwo mugambwe rero nimba biyemeza neza yuko ivyo tuko turavuga atashingiro bifise. Nibarindiraho bukera bawuzane mu Burundi uje mu matora batwereke ico bamaze hama baze bavuge bati baema bijya bavuga murabona ko yarayamuhe. Uravumva? Ariko ijya Senarede yubakiye kuki abo bafrondere bari bubakiye kuki kuri electora ya IPD, kuri electora ya MSD. Urumva? Kuri electora ya Frodebu. Urumva? Bo iyo migambwe bayifate ibibayabaye ibakwege ibashika niyo bashaka kuja. Oya ibyo ntibikunda. Bo nta electora bafise. Uravye n'amabi bagize mu Burundi bihitiye byose ntawo bahanigwere. Nibagende rero muri uwo mugambwe wabo bitunganye bazoze abarundi babacira urubanza mu matora. Nayo kuvuga rero no musi ngo twokwizera nde hari imigwi myinshi iri kirakora. Hari imigwi myinshi iri kirakora. Naho idakorana bafise objectif zimwe. Jewe ndi umudemokrate de nature. Dukeneye ko mu Burundi hagaruka amahoro. Abo bose bariko barakora umwe wese aze tugire seni idatwagwa n'abajya bangushi bakorera nkuru nziza mu kwaha. Urumva? Bakorera mu kwaha kwa nkuru nziza. Habe seni yitwa independent y'ukuri. Hanyuma imigambwe ije mu matora umugambwe wose ufate uwo ushaka wagomwe bamushira imbere mu mahiganwa. Hanyuma tuce tugenda mu matora ya un homme une voix, umuntu umwe ijwi rimwe. Hanyuma quel meilleur gagne. Uwo abanyagihugu bazogomwa azoba ari uyo. Ariko ico wowe uramenya ubu abanyagihugu bakuwemwe ubwoba bw'imbonera kure zibarazi nko ku mutwe. Abanyagihugu mutababwiye ngo mudatoye naka turabica naho nkuru nziza bo mugerera ikigongo akaza kwitoza nta majwi na makeye yo Faronse. Ntanswe rero abafrondere. Donc hari imigwi myinshi turafise abakandida bigeze kwitoza kiretse umwe nawene mu mugambwe wiwe reka ndamuvuge ko tuko turayaga agatogwasa hajya yarabitovye yarononeye FNL sinobirandirako kuba yaremeye kuja gukorana na nkuru nziza mu bube gito mu bubisha yarafise abantu
bangana ukuri aho bashobora kumwizera urumva mu bizegwa kumbure kuri jewe ntakirimwo hariho rero abandi muri iyo FNL ndisi y'umuntu umwe irafisemwe abandi bagabo benshi bashobora kumukorera mu ngata baje ngaho bagende bitoze ipedironde ruwayo hariho CNDD-FDD prix du respect de la loi itwagwa n'umushinga amateka Rajabu Hussein hariho MSD ifise muzenye hajya Alexis Nduhije hariho Frode ifise Leonce hariho abashaka kwitoza ku gatwe kabo abo bose mu matora afise seni y'ukuri idahengamye ndakurahiye tuzoronka umugabo w'ijunja ashobora kubogora bujya Burundi akabuhagurutsa akabukura aho bwashayiye icyo nohereza ko murakoze neza cyane mushigana Emmanuel turabashimiye cyane kubona mwaritabye ubu butumire twabatumiye kugira ngo dushobore kuganira kuri iki kibazo tumenye ukuri mu bintu byavuzwe na Leonidas kandi turabasaba yuko nejo canke hirya yejo habaye ikindi kivugwa tubatumiye muze mutwitabe. Nanje ndabashimiye cyane murakoze politike ndayirimo kuva ndi umwana mutoyi aduzana ari umudiridiri urazi ya pepiniere y'abaporona urumva politike ndayirimo kuva ndi umwana muto kugeza uno munsi maze kugeza quarantaine ndenza imyaka donc nukuvuga yuko aho muzokenera hose ko tugira ico tuyaga jewe nariyemeje kuvuga ibintu uko biri atagitutu bigiyeko uwo bizobabaza bimubabaze uwo bizoryohera bimuryohere igikuru nuko mbona bwa Burundi ifise mu mutwe bubaho Imana yomfasha imyaka nsigaje kubaho ikabunyereka Uburundi abarundi bose bagwana munda abarundi abahutu n'abatutsi ico kibazo gisa n'icyarangiye mu Burundi ariko hari abashaka kukigarukana accord d'Arusha ikubahirizwa isubiwemwo hagatosogwa utunenge ariko bikaguma muri logique yuko bene mugabo umwe tubana mu mahoro n'umutekano nk'abavandimwe hanyuma igihugu kigasubira kikabanya bagendwa abarundi bagasubira bakoga bagaca kuko ubu nibara barashonje nta n'amajambo mfise yo kubisigura neza murakoze ubwo tuzoba turaganira no kubikurikira no kubizokurikira mugira umunsi mwiza ndabashimiye ni twebwe tubashimiye namwe mugira umunsi mwiza bye murakoze nkuko mwabyumvise rero uyo yari umushinga ntahe Emmanuel Ndereyimana tuzosubira rero ku wundi munsi kandi tuzabamenyesha ibyo tuzoganira ko ku munsi wa Mungu murakoze